nongeye kuguha ikaze wewe wongeye kwemera kudukurikirana kuri ino Black Entertainer. Ati none amakuru y'uno munsi mudufitiye na makuru ameze gute? Uno munsi nakuzaniye amakuru ku giteramo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kizoba kiri ku itariki imwe bise The New Groove of the Year. Ati none ico giteramo gisanzwe gitegurwa nande, staff iba ibirimwo ni iyande? Staff itegura ico giteramo ni umuririmbyi The Ben, beshi muramuzi n'ico gihugu cy'u Rwanda, bakoze amateka menshi kuva kera cyane bari kumwe n'umuririmbyi Meddy, aho beshi imbere byari bigoye gutandukanya ko Meddy arinde canke The Ben arinde. Beshi mu bahanzi bahari bakuze ara abafana babo. Uno munsi niyo nkuru tugiye kugarukako, aho umwe mu bahanzi nk'uwitwa Bruce Melody izari indoto uno munsi zigiye kuba impamo, kuko numwe nawe yakuze afana umuhanzi The Ben, ariko uno munsi ubona ko staff ya The Ben yegereye staff ya Bruce Melody, bavuga ko bokorana igiteramo hama nabo baravyemera, kuko umuhanzi Bruce Melody wewe yamye ashaka kwisanga kuri stage imwe n'umuririmbyi The Ben. Rero tukavuga ati ivyari impamo uno munsi bibaye inzozi. Nkakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira dukomeze kugira umuryango mugari. Hama nkakubwira nti ndakwinginze utege amatwi kino kiganiro, kuko hari byinshi utaruzi uza kumva hano mwa kino kiganiro. Ati none bimeze gute? Umuririmbyi The Ben kuva mu gihugu kibanyi yateguye concert canke igiteramo cyama kiba buri umwaka uko utashe, naco citwa The New Groove of the Year. Nyimba ari 2026 canke 2025 hose barabishirako, ariko rero ico tugiye gukora ubu ni ca 2026, aho yahisemo ko bogikorana no muririmbyi Bruce Melody. Ati none bimeze gute? Ugiye kuraba ku ruhande rwa Bruce Melody izari inzozi zibaye impamo, kuko numwe mu bahanzi yakuze neza na neza afana The Ben, kandi ukabona ko uno munsi nimba bagiye gukorana wewe hari izindi nguvu bimuhaye, nubwo yarasanzwe afise impano mugabo hariho izindi nguvu zigiye kwiyongera ko, kuko ibyo yahora arota uno munsi bimwe na bimwe ariko arabishikako. Ati bimeze gute? Aho ubona mu giteramo cyabaye muno mwaka tugiye kurangiza, aho ubona umuririmbyi Bruce Melody yari mu bafana abaje kurorera ukuntu The Ben aza kubikora kuri stage. Icyo kikanakwemeza ko ari umufana wiwe bwite, kuko yemeye arariha nk'ibisanzwe araja kurorera mu bandi, aho mu mashusho yagiye agaragara ariko araboneka mu gitaramo cyabaye mu mwaka waheze. Uno munsi rero umuririmbyi The Ben staff yiwe yagiye proposa staff ya Bruce Melody, bavuga ko bokorana ico giteramo mu mvo zo kunezeza canke zo guha umunezero abanyamuziki canke abantu bakunda imyidagaduro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ati none wowe ku bwawe uri kuraraba ubona kuba bakoze ari babiri bari hamwe hari umusaruro biza gutanga? Inyishu ni ego. Bruce Melody we wahejeje kwivugira ati jewe sindabihamya canke sinkekeranya ko ndi umwe mu bahanzi ba mbere bakomeye mwa kino gihugu. Ti rero mube muragorora karato, kuko ibyo dukora nibyo tuzi ni nibyo dukunda, bisaba ko muzoba muhari mudushigikire kugira ngo dushobore gushika kubaha umunezero nk'uko mubyipfuza. Inyuma yahejeje kuvuga nama nakubwiye, buriya umuntu wama ushaka ko uwo mushikira umwamiza mu kanwa.
ni ibintu byinshi. Bruce Melody yari karabazwa ibibazo byinshi, yamavuga kuri The Ben buri mwanya kuri The Ben, ubona ko iyo ushaka kwihanganisha n'umuntu umwamiza mu kanwa kugira ngo urabe ko nawe n'umunsi n'umwe yo kuvuga, kugira ngo urabe ko uwo mushyikira. We nyine ubwiwe asanzwe abizi ko The Ben amuri hejuru, haba mu miziki, haba mu bintu byose, waba kuririmba iki, ukabona ko hari ibintu amurenze. Ariko kubera ko kwa kuntu wama wifuza kuba nka naka, akamwamiza mu kanwa mu ma interview menshi akora, yama ariko aramuvuga. Mu nyuma yaho bahaye ijambo The Ben, nawe avuga ati jewe kuba yavuze ko ari wari wa mbere ngaha mwa kino gihugu, ahubwo je sindi n'uwa mbere mwa kino gihugu, ndi wa mbere ahubwo ku mugabane. Aho ubona nawe yavuze ati ntabwo je ndi wa mbere mwa kino gihugu, ahubwo ndi wa mbere kuno mugabane dusanzwe turiko. Rero uri kuraraba Bruce Melody nawe aravuga ati icyo mbona cyo bamwe mu bafana bawe ngiye kubatwara. Nawe avuga ati byoba byiza kuko nkunda ubutera imbere. None wewe uri umufana w'aba babiri, iyi nkuru uyakiriye gute? Canke w'ico giteramo kizoba itariki 1 mu 2026 wewe uciteguriye gute? Wewe ariko uratwumviriza canke nawe uri mu bazotira karato nkuko bikunze kuvugwa, hama nawe uje kubashigikira? Murakoze, duhurira aho hepfo muri commentaire, umwe wese n'ikibazo yifuza canke n'ikibazo afise. Murakoze, nkakwibutsa wewe utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment na share, hama nawe wayikoze ndakwibutse kuri umuntu w'agaciro, kandi mubandanye mubikora nkuko tuzokomeze kwagura umuryango mugari. Ciao ciao.